Bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangaye muri Zaburi ya 91 yose. Zaburi igice ca 91 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Muhezagirwe n'iki gisomwa. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira uhoraho nturi ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira. Imana yanje nizigira. Kuko ari izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Izokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo ni nk'inzo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro canke n'umwami urashwe ku murango canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba vyose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo woye gutsitara kwibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba. Uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata nico gituma nzomukiza. Nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Azonyambaza nanje ndamwitabe. Nzobana nawe mu marushwa ndamukize muhe icubahiro. Nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Imana ishimigwe ijambo ryayo iki gisomwa ciza. Mukundwa, nta vyinshi ndagisobanurako, ni Zaburi kunzwe cane. Nkundira ndaguhira ijambo, iri ni isezerano ryawe. Haleluya! Iri ni isezerano ryawe. Uryizere, uryakire. We wakunze uhoraho akaramata. We wamenye izina ryiwe nawe ariyemeje. Ibi nivyo azogukorera. Ureme, utekane, ugende wemye. Nihagira igiteye ubwoba kiza, ucibutse ijambo ry'Imana. Nkuko Yesu yaguma barira Satani, biranditswe. Imana iguhezagire, tekane, uba amahoro, urambane n'abawe mu vyiza uhoraho yaguteguriye. Uragahezagirwa n'umukiza wawe n'umuremyi wawe n'umuzigamyi wawe, mw'izina rya Yesu Kristo. Amen kandi amen.